Mudukundire tubaramutse tubahe n'ikaze muri kino kiganiro twabateguriye cuno musi. Uyu musi ugiye kubashikiriza kino kiganiro akaba ari nawe yanakibateguriye ni Tsikoroge nkuko vyama. Umusi rero turagiye kuvuga ku muntu afise inkuru idasanzwe muri politike ya Zambia. Ni umugabo yavuye mu buzima busanzwe bwo mu gihugu, akura aragira inka, arima, ariga, araba umudandaji akomeye cyane. Hanyuma amaze gutsindwa mu matora incuro nyinshi, amaherezo yiwe arashika ku kibanza cyo kuba Perezida wa Zambia. Uyu muntu rero ni Hakainde Hichilema, azwi nka HH. Muri iki kiganiro turaza kumenya aho yavukiye, umwaka yavukiyeko, aho yakuriye, amashure yize, uko yinjiye mu budandaji, uko yinjiye muri politike, umugambwe wiwe, amatora yatsinzwe incuro zitari nke, igihe yapfungwa akagirizwa ubuhemu bukomeye nk'umuntu, amaherezo yatsinze amatora yo mu mwaka w'ibihumbi 2021 akaba Perezida wa Zambia. Turaza kandi kuraba ivyo yakoze amaze kuba Perezida hamwe naho politike yiwe igeze muri ikino gihe. Mugume mubandanya mubana natwe gushika ku mpero ya kino kiganiro, muraza kumenya byinshi bitandukanye kuri uyu Perezida Hakainde Hichilema yo mu gihugu ca Zambia. Ukaba rero utari bwagire subscribe, turaguha ikaze mu bwami bwa Pisco Entertainment and Media. Ugire subscribe wiyunge natwe mu bwami bwa Pisco Entertainment and Media. Reka tumira amateka toya turaje tuce tubabwira uyu Perezida wa Zambia uwariwe. Turasubiye kubaramutsa sangwa ikaze muri kino kiganiro. Hakainde Hichilema yavutse ku igenekerezo rya 4 Ruheshi umwaka w'igihumbi kimwe amajana 962. Yavukiye mu karere ka Amonze mu ntara yo mu bumanuko bwa Zambia. Yavukiye mu muryango usanzwe kandi ubuzima bwiwe bwo mu bwana bwari butandukanye cyane n'ubuzima bwo kuba Perezida tubona uno munsi. Amakuru menshi aravuga ko yakuriye mu buzima bworoheje akiri umwana, afasha mu kuragira inka no mu bikorwa by'uburimyi. Inkuru yiwe y'ubuzima yagiye imenyekana cyane kubera ukuntu yavuye mu buzima busanzwe bwo mu gihugu agashika ku rwego rwo kuyobora igihugu ca Zambia. Hichilema yarize amashure yiwe y'intango n'ayisumbuye muri Zambia, harimwo Kalomo Secondary School. Inyuma y'amashure yisumbuye yararonse burse ya leta imufasha kwiga muri University of Zambia, aho yarize ivyerekeye Economics and Business Administration. Arangiza mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 986 afise impamyabumenyi ya bachelor. Ariko niyagarukiye aho, yagiye mu Bwongereza kwiga University of Birmingham, aho yakurikiranye inyigisho za MBA mu bijanye n'imari n'inganda z'ubudandaji. Ivyo vyamufashije kubaka ubumenyi bwamufashije cyane mu budandaji no mu kazi yakoze imbere yo kwinjira muri politike. Inyuma yo kurangiza amashure ntiyaciye aja muri politike, yabanje gukora mu bijanye n'ubudandaji, imari, ubushikiranganji bw'amashirahamwe n'ubujyanama bw'amabanki n'ibindi ibigo. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 994 yabaye Chief Executive Officer
wa Copa and Vibrant Zambia, ikigo c'ubujyanama mu vy'imari n'ubudandaji. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 998 yaciye aja muri Great Stormont Zambia, aho yabaye CEO gushika mu mwaka w'ibihumbi 2006. Hichilema kandi yubatse ubucuruzi bwiwe bwite harimo uburimyi n'ubworozi bw'inka hamwe n'ishoramari mu bindi bisata. Nico gituma abantu benshi bamwita umucuruzi, umuhinzi n'umworozi imbere yuko aba umunyepolitike. Hakainde yinjiye muri politike ku rwego rukomeye mu mwaka w'ibihumbi 2006. Ico gihe uwitwa Anderson Mazoka, umwe mu bakuru ba United Party for National Development UPND, yari amaze kwitaba Imana. Niwe yaje kumusubirira ku buyobozi bw'umugambwe UPND. Kuva ico gihe Hakainde yabaye umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bazwi cyane mu gihugu cya Zambia. Inkuru ya Perezida wa Zambia muri politike ntiyaciye iba intsinzi ubwo nyene. Yaragerageje gutwara igihugu incuro nyinshi yitoje kuba Perezida mu mwaka w'ibihumbi 2006, mu mwaka w'ibihumbi 2008, mu mwaka w'ibihumbi 2011, mu mwaka w'ibihumbi 2015 no mu mwaka w'ibihumbi 2016, ariko ntiyigeze atsinda amatora. Abantu benshi baramwise umunyepolitike yama agerageza ariko akabura intsinzi. Ariko Hichilema ntiyacitse intege, yarabandanije arondera amahirwe yo kuyobora Zambia. Amaherezo inyuma y'imyaka myinshi agwanya ubutegetsi, ayo mahirwe yarabonetse mu mwaka w'ibihumbi 2021, aratsinda amatora yo kuba Perezida w'igihugu ca Zambia. Mu mwaka w'ibihumbi 2017 Hichilema yarapfunzwe aca yagirizwa icyaha gikomeye ca treason, ni ukuvuga ubuhemu bukomeye ku gihugu. Yafashwe inyuma y'ikibazo c'ubukoroni wiwe w'imodoka n'umukoroni wa Perezida Edgar Lungu. Yamara ico kirego cyateje impaga nyinshi, cyateje impare nyinshi, kandi abamushigikiye bamwe n'abandi banegura ubutegetsi basaba ko arekugwa. Hichilema yamaze amezi hafi 4 mwibohero, hanyuma ku wa 16 Myandagaro umwaka wa 2017 ararekugwa. Ico kirego cha treason kiramukugwaho. Ico gihe cyari kimwe mu bihe bikomeye cyane ubuzima bwiwe bwa politike. Mu mwaka wa 2021 yarongeye kwitoza mu mwanya wa Perezida. Ico gihe yariko ahangana na Edgar Lungu, yari Perezida wa Zambia. Amatora yabaye ku igenekerezo rya 12 Myandagaro umwaka wa 2021. Ico gihe Hichilema yatsinze Lungu n'amajwi menshi. Komisiyo y'amatora yatangaje ko Hichilema yaronse amajwi 2,810,777, mu gihe Edgar Lungu yaronse 1,814,201. Gutyo Hakainde Hichilema yaciye aba Perezida w'indwi wa Zambia. Yarahiriye ku butegetsi ku igenekerezo rya 24 Myandagaro umwaka wa 2021. Amaze kuba Perezida, Hichilema yarasanze Zambia ifise ibibazo bikomeye vy'imyenda canke vy'amadeni yo hanze n'ubukungu bwari bwarasinzikaje
igihugu ca Zambia. Leta yiwe yashize inguvu mu gusubiza gutunganya imyenda y'igihugu, gukomeza ubucuruzi no gukwega abashora amari mu gihugu ca Zambia. Ubutegetsi bwiwe kandi bwashize imbere uburezi ku buntu ku mashure y'intango n'ayisumbuye, bongera amafaranga agenewe iterambere ry'uturere biciye muri Constituency Development Fund. Zambia kandi yaragize iterambere mu biganiro vyo gutunganya ikibazo c'imyenda y'igihugu hamwe no kurondera gushimangira ubutunzi bushingiye ku bucuruzi bw'amabuye y'agaciro, cyane cyane umuringa. Ariko ubutegetsi bwiwe bwagiye buranegurwa na bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi ku bibazo vy'ubuzima bw'abanyagihugu, ubuzima bw'ubutunzi, nuko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bafatwa. Izo mpaka zari ziri mu biganiro vya politike muri Zambia. Muri iki gihe Perezida wa Zambia aracarongoye Zambia, ariko Zambia iri mu gihe c'amatora. Amatora ya Perezida n'abashingamateka ategekanijwe ku igenekerezo rya 13 Myandagaro umwaka wa 2026, aho Hichilema ariko arondera gusubira gutogwa kugira aronke manda ya kabiri. Ni amatora azoba akomeye cyane kuko abanyagihugu bazoba bariko baratora kandi basuzuma ivyo Hichilema amaze gukora kuva mu mwaka wa 2021. Perezida wa Zambia yubatse ugwiwe na Amateka Hichilema kandi bafise abana batatu. Azwi kandi nk'umuntu akunda uburimyi n'ubworozi, cyane cyane ubworozi bw'inka. Inkuru yiwe yerekana umuntu yatanguye ubuzima mu muryango usanzwe no wo mu ntara ya Monze, akiga akora mu bigo bikomeye, aba umucuruzi, hanyuma akinjira muri politike. Yamara imyaka myinshi arondera kuba perezida, aratsindwa incuro nyinshi, aratinda aratogwa mu mwaka wa 2021. Ngayo amateka ya Perezida wa Zambia uno musi. Ni inkuru y'umuntu yatanguriye mu buzima busanzwe, akagira amahirwe yo kwiga, akubaka izina mu budandaji, akinjira muri politike, agatsindwa amatora incuro nyinshi, akabandanya akananyura mwibohero, ariko ntahagarike urugendo rwiwe. Amaherezo mu mwaka wa 2021 yarashoboye gutsinda amatora, aba Perezida wa Zambia. None ikibazo gisigaye ni iki? Mbega Hakainde Hichilema azotsinda amatora yo mu mwaka wa 2026 akaronka manda ya kabiri? Ivyo nivyo tuzomenya mu matora yo kwigenekerezo rya 13 Myandagaro umwaka wa 2026. Nimba rero wakunze iki kiganiro, fyonda kuri like, ufyonde no kuri subscribe, wongere usangize abandi ino video. Murakoze cyane kubana natwe, kandi tuzosubira kubonana mu kindi kiganiro c'amateka y'abategetsi bakomeye cyane bo muri Afrika n'ahandi. Wari yabateguriye kino kiganiro ni Psychologue nkuko vyama, akaba ari nawe yanakibashikirije. Bandanye mumererwa neza, Imana bahezagire. Merci beaucoup.